tuributsanya uyu munsi ico turiko turahimbaza, ico turiko turibuka. Ndabibutsa ko Yesu atavutse le 25 Decembre, ariko ni itariki batoye yuko twoza turavyibukirako, ariko si le 25 Decembre. Kandi igikomeye uyu munsi, igikomeye hanini ni isiguro duha uyu munsi. Muriko muranyumva? Igikomeye si uyu munsi. Hari abantu bumva nubwo umupagani indi minsi yaranje ka umugorotsi kuri Noel, suko bimeze. Ejo ndiko ndatanu mu twako turakorana ibikorwa kuva mu gatondo, hari kuma minui zirenga, haba turiko turagenda tukahura n'abantu baborewe. Baguma bavuga joyeux Noel, Noel injema, bariko baricako. Ndavuga eske aba bantu barasho Noel sigura? Igikomeye si uyu munsi, igikomeye ni insiguro duha uyu munsi. Rero tugomba kwibutsanya akanya gatoya, tangura igice gatatu ku murongo wa 14 gushika kuri 15. Uhoraho Imana barira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano vyose no mu bikoko vyose vyo mw'ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Imana ishimwe cyane. Ano majambo abatari bake murakuze kuyumva, ni igihe Imana yariko iravuma bivaye n'ikintu cyari cabaye. Satani ahenda Eva amurisha ishamwa Imana yababujije kurya. Ijambo ry'Imana atubwira ingene bamaze kurya ico camwa, Imana yaje nkuko ari isanzwe ibikora, hama birukanga kwinyegeza. Hanyuma ako kanya Imana baza Adamu uri hehe? Adamu yishura Imana ngo numvise ijwi ryawe, numva intambuko zawe, sandirukanga kwinyegeza kuko ndi gusa. Imana mubaza ninde yakubwiye kuri gusa? Imana akomeza amubwira ubwo ntiwariye kuri cyacamu nakuza. Hama cyangura gusigura Imana ivyabaye. Abwira Imana ngo ni wa mugore wampa yakimpaye ndakijya. Maze ako kanya Imana itangura gupronosa imivumo, iravuga kuvyerekeranye n'umugore, iravuga kuvyerekeranye na Adamu, iravuga no kuri Satani. Ariko sarasingere kuvuga kuvyerekeranye n'ivyo yavuze kuri Adamu, ingene azorya arushe, ingene azorya nize kubira akuya, ibintu byose bizomutamya, ibintu byose bizomurusha. Ivyo sivyo nkeneye kuvuga. Sinavuga no kuvyabwiye Eva yuko azora avyara arushe, ariko kandi akeneye kuvuga cyane kuri no conversation Imana yagiriye Satani. Iramubwira ngo guhera uyu munsi ubaye ikivume mu bindi bikoko bindi vyose, uzokwama wikwega hasi. Kare inzoka yari ifise amaguru, ariko inyuma y'uwo muvumo inzoka ikiba iyikwega hasi. Arakomeza aramubwira ngo uzokwama urya umukungugu wo mw'isi. Imana isavuga ikintu gikomeye arico uyu munsi turiko turibuka kuri verset 15. Imana imubwira ngo I will put enmity between you and the woman. Nzoshira inzankane hagati yawe n'uyu mugore. Iki gihe umviriza, Imana yari kivuga gusa Eva, Imana yari kiravuga uruvyaro rugiye kuza. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore. Hari umugore azovyara umwana, uyo mwana azovyara azoza afise mission, apana yo gukora ikindi kintu atari yo kukumena umutwe. Iki nico gihe tubona Imana igira isezerano ry'ukungene nayo izoza ngaha muri nosi iciye mu ruvyaro rw'umugore, kugira ngo ishobore kubera umutwe Satani, nawe yongere abikomeretse agatsinsi. Numva amene ya muri kino kibanza. Ico ngiye kuvuga ni giki? Iri ni sezerano Imana sezeraniye Satani yuko umunsi umwe iki gihe Satani yabikora, yaribaza ko ahejeje umugambi w'Imana, arangije programa y'Imana. Ivyo Imana agambire gukora vyose abisutsemwo amazi, kuko yarabizi neza yuko Imana nta mubiri ifise. Ariko Satani igihe yaza kubikora yitijije umubiri w'inzoka. Mwese murabizi namane kundabibabwira, ntushobora kugira access yo kugira icyo ukoze ngaha ku isi udafise umubiri. Umubiri ni uburenganzira budushoboza gushitsa no gukora ivyo Imana twandike ko tuzokora ngaha ku isi. Ikitagira umubiri niyo kize ngaha kiba kize mu buryo buri illegale, kiba kize mu buryo budakwiza amategeko. Nico gituma cyage Yakobo yagwana wa marayika yamubwiye ngo ndekura ngende kuko bugomba buce abantu nibasange ngaha. Sese nemere kuba ngaha, icyemere kuba ngaha mwisi ni gifise umubiri. Ikiguma kudara kwabwira kikindi kintu ni naco gituma ari uburenganzira bwacu bw'isengero kwirukana Satani, kwirukana abadayimoni, kwirukana impwemu mbi. Impwemu mbi nta burenganzira zifise zo kuba ngaha mwisi. Iyo tuzirukana nuko atawurenganzira
zifise kuza kuba ngaha muri imwe mumbi kugira ngo ishobore kugira access ngaha muri rosi irakenera umuntu cyangwa ikintu. Nico gituma abantu baba posede ibirondera uburyo yoba regare ngaha ku isi. Nico gituma natwe kuko tuzi yuko ikibanza cyazo atari mu mubiri y'abana b'abantu, ikibanza cyazo atari ngaha ku isi. Nico gituma tuzirukana. Iki Satani yibaza ngo vyose yabihejeje narose igene ndongo umubiri ndagira uburenganzira bumpermetse kw'icyo ngose ngaha ku isi. Imana kandi cyaremwe kimwemu uwo mirizo ukura hehe. Ariko niyarazi yuko umviriza Imana nta kintu kimwe kitungura, nta kintu kimwe kitangaza, ibintu vyose yarabihejeje kubikora. Hano tubona umengo Yesu agiye kuvuka cyangwa n'isezerano ry'uko agiye kuvuka, ariko ngaha turiko turavuga Yesu yari yamaze kuvuka, Yesu yari yamaze gupfa, kandi Yesu yari yamaze kuzuka. Vucyo kiri muri mfite navuga mu vy'Imana yateguye kera. Imana yateguye plan B kuko ni Imana izi vyose. Is the all knowing God. Ni Imana izi ikintu cyose. Yari ibiswe umwana w'umuntu azonanirwa. Kubw'ivyo nayo mu bihoraho muri eternity yari yateguye umugambi wa redemption nubwo umwana w'umuntu atari bwabeho. Ibi binyereka iki? Ibi binyereka yuko Imana yatanze inyishu imbere y'uko ikibazo kiza. Hano bino binyereka yuko Imana yatanze inyishu, Imana yateguye inyishu imbere yuko ikibazo kiza. Ibyo Satani ntavyo yigeze amenya, ntavyo yigeze amenya. Imana yateguye kuzoza ngaha muri nosi, ingene Imana yiyumviriye ingene zo kwironderera umubiri hama ikaza ngaha muri nosi. Ibyo Satani ntavyo yarazi. Ndakunda Imana iriko irahisha bimwe bimwe kugira ngo mugihe gikwiye yihishure. Hari igihe bibaza ngo uzi vyose ntuzi vyose, hari ivy'Imana kunyegeje mugabo yabinyegeje kubw'icubahiro cyayo. Numva amene ya muri kino kibanza yabise kubw'icubahiro cyayo. Ni vyinshi Imana izoguhisha kubw'icubahiro cyayo. Hari ibintu Imana bitweretse umwanya koje tugwara mu mutwe, hari ibintu Imana ibitweretse umwanya koje tugira ikibazo, mbwa Imana irabireka kugira ngo bishure mu gihe gikwiriye kigeze. Tukiri ngaha nyene genda mu Baheburayo, Abaheburayo igice c'10 somere ku murongo wa 4 ushikare ku murongo w'indwi. Kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'imene akuraho ibyaha, nico cyatumye hamwe aza mw'isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye. Ibimazi n'amashikanwa wewe ntiwabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Iki ndagikunda. Nico cyatumye hamwe yaza mw'isi avuga. Inde yavuze igihe yaza mw'isi. Ego uyu munsi ko duhimbaza ko yaje mw'isi. Igihe yaza mw'isi yavuze. Wow. Igihe yaza mw'isi nico cyatumye avuga, nico cyatumye avuga. Therefore when Christ came into the world, he said, igihe yaza hari ivyo yasanze ibimazi, yasanze amashikanwa, ariko ivyo vyose vyitegereje abona ntibifise muri vyo ubushobozi bwo kumena umutwe wa Satani. Nico cyatumye igihe yaza mw'isi avuga sacrifice and offering you did not desire. Oh my goodness. Ibimazi n'amashikanwa wewe ntivyashoboye kuguhimbara, ntifise muri vyo icoshoboye kugutuma wumva unezerewe, kuko indani muri vyo ntifise ubushobozi bwo gucungura abantu, bifise ubushobozi bwo gupfufahaza abantu, bifise ubushobozi bwo gukuraho icyaha, bifise ubushobozi bwo gufuka icyaha, bifise ubushobozi bwo gukuraho burundu guhera mu misi akamere k'icyaha, bifise ubushobozi bwo gufuka gusa igifusiko nikiba gikuweho. Tukituma Yesu aje yavuze sacrifice and offering you did not desire. Imazi n'amashikanwa ivyo ntiwabigomvye kubera ko indani muri vyo hari ico bidafise, hari ico bidafise. Bifise ubushobozi bwo guhindura umuntu, bifise ubushobozi bwo gucungura umuntu, bifise ubushobozi bwo gutuma umuntu aba uwidegembya. Kubwicaca aravuga ariko wanteguriye umubiri. Ico twiko turahimbaza uyu munsi nukungena Imana yateguriye umubiri Kristo. Hari abantu batazi umubiri wa Kristo suri yakuye muri Mariya gusa. Umubiri wa Kristo uyu munsi ni shengero. Uyu munsi arabivuga waranteguriye umubiri. Uyu munsi umubiri wa Kristo ninde? Nitwebwe. Birivuga ngo niwe mutwe w'umubiri ari ryo shengero. Mu yandi majambo n'uyu munsi aracari ngaha, n'uyu munsi arahari. Yesu ari mu ijuru, ego aberaho cyari ari omnipresent,
mugana ngomba kubwire ko Yesu ntari mu ijuru gusa ko natwe turi mu ijuru sivyo biravuga ko twicarekanywe na Kristo ahantu mu ijuru ariko uyu munsi ari mu mubiri wiwe umubiri we uyu munsi ni wewe hari umuyandi majana ndashaka kubwira isiguro ya Noel isiguro y'umunsi turiko turahimbaza nuko Imana yironkeye umubiri kugira ngo yamikira mena umutwe Satani uyu munsi umenye ngo si umunsi w'ababebe atari hake mu isi uyu munsi bazikara umunsi w'ababebe ni umunsi w'abana akana Yesu kavutse urambabarira akana Yesu ikavutse turiko twibuka akana Yesu ko karonse umubiri aryo shengero ndashaka kumva amen y'umubiri wa Kristo muri kino kibanza waneguriye umubiri wow umvize rero mumvirize ico manda dufise igikorwa dufise muri kino gihe sisi ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha n'ivyaguhimbaye ivyo ntivyaguhimbaye bama ariko batanga ku mwaka n'ikindi gihe cyose umisere yakoze cyane hari ivyo mariko barakora bisubiza ariko birivuga mu Baheburayo ngo ivyo ntivyakorwa rimwe vyakorwa incuro nyinshi ariko igihe Yesu yaza yabaye ikimazi kimwe kizima gikuraho icaha apana ivyaha hari itandukano ry'ivyaha n'icaha haleluya ibimazi vyo koswa n'ibimazi vy'ivyaha you were not praised ntivyaguhimbaye uyu munsi ko turibuka ko hari ibimazi bitahimbaye Imana ariko hari kimazi cavutse turiko turibuka caje cyambaye umubiri ico kimazi cabaye kimwe Imana yashoboye guhimbagwa naco ndashaka ku murongo w'indwi hano ngomba guhagara gatoya mperako ndavuga ntendaje ndaje indabivuga Kristo aje ku munsi bisa nk'uko turahimbaza ayakera avuga ngo hiyayema ndaje uyu munsi ko twibuka inyishu y'ikibazo c'isi yaje mw'isi ayakera avuga ngo ndaje mbabwire nababwiye si umunsi mukuru w'ababebe uyu ni umunsi kandi uza kubera umunsi w'igitangazo ukeneheza ubuzima bwawe kuko uyu munsi niko ndibuka igihe inyishu y'ikibazo cari mw'isi yaje haleluya merako ndavuga ni ndaje Kristo hari hejuru atavuga ngo Kristo ntibavuze ngo Yesu bavuze Kristo kuko Kristo ni umwana w'Imana Yesu ni umubiri Yesu Kristo ni Imana yambaye umubiri ni Imana yigize umuntu sitano batavuze ngo Yesu ngo aravuga bavuze Kristo wasizwe ndabibuse kano kana namatiko nakivuga ku munsi bene uyu usomye muri Yesaya igice c'9 ku murongo 6 batubwira ngo nuko duhawe umwana w'umuhungu aratuvukiye hose akoje umwana w'umuhungu miyo verse gatoya dusomere gacha mu Kirundi kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umukama w'amahoro hano bavuze ngo for to us a child is born ubundi icyo twiko turahimbaza uyu munsi ni the child n'urya mwana yavuze kuko Kristo ntavuka Kristo ni muhemu y'Imana Kristo ni Imana ntivuka Imana ni kimwe bamwe batumva Imana ntivyagwa uyu munsi si Imana yavutse ni umwana w'umuhungu indani muri we harimo imhemu y'Imana turiko turibuka ko yaje mu isi kuko uraba kiya kintu bavuze mu gifaransa naho nyine bayivuga neza cyo kumiyoverse mu gifaransa havuga ngo ka un enfant nous est né c'est l'enfant avuka ka un enfant nous est né kajya kakabiri ko cyankunda un fils umwe Kristo yavuga ngo ndaje niwe twahawe umwana yaravutse mwana majambo umubiri waravutse mugabo indani muri wo hari hanyegejemwo l'office l'office ari mu butatu ari muri Trinité ni Imana ka un enfant nous est né et un fils nous est donné haleluya kino kimasha kubitandukana ryavyo none deja ni Imana yavyaye mbega Imana yavyaye Imana ntivyagwa
hanya turabona l'office ntiyavutse, l'office yaraduhawe, twaramuhawe. Ndakunda kino kintu. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Oh my goodness. Yo, ndabibuse kino kintu. Umunsi twamwizera uyu bariko baravuga yitwa admirable. Oh, umukonseiller, Dieu puissant, paix éternelle, prince dans la paix. Uyu munsi ibyo byose biri muri twebwe. Agango, la domination repose sur son épaule. Ikibariko baravuga ngo ubusobozi cyangwa ubutwari buzoba ku bitugu vyiwe. Ibitugu vyiwe ndabibuse katari umutwe. Ibitugu vyiwe n'umubiri wiwe n'ishengero. Domination yiwe uyu munsi iri kuri twebwe. Amen yawe uri ku kibanza. Icyo dukora tumugaburira isi nk'igitangaza. Turamutwaye muri twebwe. Bona nka table bahejeje gutegura k'ivyo kurya. Iri rwese kugira ngo abantu baze kwiserva. Uyu munsi turiyo meza ishashe ko iki gitangaza. Uyu mujanama Imana y'ubushobozi data horaho, umukama w'amahoro. Oh, haleluya. Ahera karavuga ngo ndaje. Mu muzingo w'igitabo ni kubyanditswe. Ashavuga kino kintu ngo nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Mu muzingo w'igitabo ni kubyanditswe. Ivuga ngo vyari byaranditswe kera, vyari byarabayeho kera, vyari byarateguwe kera. Uyu munsi cyabaye n'igiki? Uyu yaraje ko vyasomwe nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Cyo turahimbaza uyu munsi, tuko duhimbaza ico Imana yagomvye cyambaye umubiri kaze kabana natwe. Tuko duhimbaza inyishu y'isi yambaye umubiri iza kubana natwe. Tuko duhimbaza umunsi isi yamurikiwe n'umuco. Bivuga ngo isi yari mu mwijima, ariko igize gutabona umuco mwinshi. Umuco waraje kandi uwo muco ntiwagiye. Uwo muco n'uyu munsi uri ngaha, uri muri wewe, uri muri jewe. Reka ndangirize kuri kino kintu. Ndakoze kubabwira isezerano rya kera ni Kristo ahishijwe, isezerano rishasha ni Kristo ahishuwe. Uyu munsi turiko duhimbaza umunsi Imana yahishuye ico yari yarahishije. Ico naco sikindi n'urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Christmas, Noel ni aho duhimbaza uburyo Imana yahishuye, uburyo Imana yeretse isi, uburyo Imana yagaragaje urukundo yakunze abari mu isi. Kristo Yesu umunsi turiko turahimbaza ukuza kuwe mu isi, naho Imana yagaragaje urukundo idufitiye. Ubundi urukundo ni ikintu kiri abstrait, ni ikintu kitaboneka. Hamwe no kubaza nyereka urukundo, nyereka urukundo, ntago munyereka kuko urukundo ntiruboneka. Urukundo ni ikintu gihishije, ni ikintu kitagaragara ku maso y'umuntu. Ariko Noel, Christmas, naho ugo rukundo rutaboneka, Imana agwambise umubiri uraboneka, hama ruraza. Ni kimwe Yohana cavuga twari twaravyumvise. Bashaka kwansomera gato cete cyambere cya Yohana cyo cyambere haravuga ngo icariho uhereye ubwa mbere na mbere. Umviriza, icariho apanica icabayeho, icariho uhereye mbere na mbere. Ni kimwe ndiko nababwira. Kristo garuka gato mu Baheburayo akantu kamwe ndabereka hajya twari turi kuri verse 7 mugatse tugaruka ngaho. Baheburayo cece 10:7 aravuga ngo mpera ko ndavuga ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Hano mu Kirundi avuga ngo ndaje, mugabo usomye ngaha havuga ngo here I am. Iri zina I am ni izina ry'Imana. Ubundi umunsi mose abazima none ndababwira ngo urinde, gende babwire ngo ndiho, nduhoraho. I am, je suis. I am. Iri ryo zina ry'Imana. Mugabo mu Kirundi bagiraje utarizo ngo ndaje. No si keso kugira. No, niwe uhoraho yaje gushisa ivyo we nyene yateguye kera. Siriko muze gute mu vyumva. Hage doje gusoma vuze ngo icariho uhereye ubwa mbere na mbere. Hige gato. Mumva ni cabayeho, cariho. Muravyumva? Si kintu kubw'umwanya kanaka cyaje cyahozeho.
gusa nubwo cyari kiriho nticyasubira kuboneka. Rero icyo tuko turahimbaza uyu munsi n'uburyo Imana konvertishije icyahozeho kitaboneka mu buryo bushobora kuboneka tukakibona. Komeza umvirize. Icyo twumvise kubari baracumvise. Listen, bari baracumvise. Havuze ngo twacumvise bari bavyumva kera bavugishwa babivuga. Usomye Yohana igice cya mbere havuga ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibigeze bamwakira kandi ntibigeze bamumenya. Kuvuga yari yaje gute? Mu biwe ariko abiwe ntibamumenya. Igihe Yesaya yavugishwa burya yavuga Kristo. Mwibuke ko imbere ko bagizwe bavuga ngo ukuri koraho agize mani majambo. Ikiri cy'Imana ivuze Kristo ni imvugo y'Imana. Yari mwisi ariko abisigo ntibamumenya. Yari mwisi gute? Yari mu majambo bavugishwa bagenda bavuga. Nike kavuga twara tuvyumva icyariho twari twarumvise. Komeza umvirize. Icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twitegereje intoke zacu zikagikorako. Umvirize ibintu ariko aravuga. Cyahozeho icya kabiri aracumva abavugishwa babivuga. Icya gatatu abavugishwa bamaze kubivuga mu nyuma yaraje hama bagira iki barakibona. Noel naho ico Imana yateguriye isi nka kado cyaboneka. Nikare karavuga cyarabonetse. Icyahozeho cyarabonetse hama tugira iki icyo twitegereje turacitegereza intoke zacu zikagikorako. Uyu munsi ntituvyumva, uyu munsi turabibona tukavyitegereza hama tukabikorakorako kuko nibikiri banga vyarambaye mu biza kubana natwe. Ati komeze kavuga ngo ivyo kuri jambo w'ubugingo. Bugi ivyo byose ari karavuga nta wundi bivuga ni jambo w'ubugingo, the word of life. Jambo w'ubugingo so tuko turahimbaza uyu munsi. Komeza mvirize. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe. Ubwo bugingo urumva kare bwari buriho. Birivuga ngo muri we harimo ubugingo. Yohana 1:4. Mbaye Bibiliya dufise vyinshi byo kumuvugako. Ariko amutwe utangura kubidondagura igihe cyo turengana. Havuga ngo in him was life. Muri we harimo ubugingo and that life was the light of men. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo wari umuco w'abantu. Haleluya. Uyu munsi ico cyahozeho uwo jambo ubugingo. Hari ikintu bacavuga twasubiye mu cya Yohana. Havuga ngo the life appeared. Ubwo bugingo bwahozeho bwaragaragaye. Noel naho ubugingo bwahozeho ariko muco wacu bwagaragaye. Muri ko muravyumva? Azavuga ngo we proclaim to you the eternal life. Ubwo bugingo sikindi ni ubugingo buhoraho which was with the Father. Bwahoranye na Data and has appeared to us. Umuriza Imana yari ifise yakigaragaza kiduha kiratugaragara. Nico tuko turahimbaza uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona turabushingira intahe kandi turababarira ivy'ubwo bugingo budashira bwamanye na Data wa twese tukabwerekwa. Icyo twabonye tukacumva nico tubabwira namwe kugira ngo namwe mufatanye natwe kandi natwe dufatanije na Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Twanditse ivyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. Haleluya. Twanditse ivyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. Noel Christmas naho urukundo rw'Imana wambaye umubiri. Muzi kucambwira abantu urukundo rw'Imana rafise izina. Amahoro y'Imana rafise izina. Agakiza k'Imana karafise izina. Umunezero w'uhoraho urafise izina. Iryo zina ryo twaje guhimbaza uyu munsi ninde? Yesu Kristo. Izina ry'urukundo rw'Imana ni Yesu Kristo.